ishusho y'ukuri mu rukundo, ndanyurwa nibagirwa ibyahise, namenye kubahiga mu myitwarire, ibishashi by'ibyishimo binuramo, imuhe ugira n'iz'abaziranenge bizwi, ntawe ukiza amarira. Dore nguko uko byaje, uko byaje, umutima wanjye uwiharira wenyine, byanjemo wiyumvamo, mpita niyemeza kugukunda, noneho bimenyeye kuri njye nuko igitekerezo cyanjemo, ayiye shenge disi nuko igitekerezo cyanjemo. Oh yes, isase riva ku cuma ngo kandi imfizi y'intama ngo itendera nka se. Uyu rero akaba yitwa Didier Kuradusenge. Ayo akaba ari amazina umuvyeyi wiwe yamwise kuva ataravuka, kuva akiri mu nda kwa nyina. Muti kuki uvuze umuvyeyi wiwe utavuze abavyeyi biwe? Yes, reka ndabahe impamvu. Uyu mwana kuva avuka kugeza kuri ino myaka ntabwo yigeze amenya umuvyeyi Gabo yamuvyaye canke ngo amenye se amuvyara. Akaba ari naco catumye ndabaronderera nkongera nkabatunganiriza isesangura ryimbitse kandi ritomoye kuri uno mwana na se. Ati bimeze gute rero? Didier Kuradusenge ngo ni umwana w'umuririmbyi yamamaye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, mu Burundi, eka n'isi yose. Uyo nawe akaba atari uwundi ni King James. Uyu King James rero ngo kuva aryamana na nyina w'uwo mwana akagira ko anamutera inda, ngo kuva yumva iyo nkuru yuko yateye inda uyo mukobwa ngo yaciye ahatemaguza amaguru ariruka arahunga, atako aranayihakana gushika nino saha ngo akaba ataco ashima kubivuga ko, niyo ugerageje kubimubaza King James arihorera. Kandi n'uyu mwana wiwe ngo iyo agerageje kubaza nyina se wiwe uwariwe canke ngo iyari, ngo canke amwereke se iyari, ngo ntamwishura. Nyina aho kumwishura aca yunama hasi akarira, ngo iyo amubajije mama ko benshi bavuga ko nsa na King James, yoba ariwe papa? Nyina ica akora ngo nukuguma arira gusa, nta muco amuha. Ariko ngo abegereye nyina cane bo barazi neza ko uwo mwana ari wa King James, gusa ko hoba hari ikintu nyina atinya nk'iterabwoba yagiriwe canke ngo ho kanoti ahabwa buri kwezi bituma atavuga ukuri, navyo bigakomeza gutuma aborera indani mu mutima, n'umwana wiwe nawe agakomeza ahangayika. Didier Kuradusenge ngo arababazwa n'inyifato z'abana bamwita ikinyendaro canke umwana w'ishusho, canke ngo bakamwagiriza ko Didier yoba agerageza kuyitirira King, ngo umuvyeyi atari uwiwe ngo kubera boba basa gusa. Ariko abandi nabo bakamutera intege bamubwira ko uyo ari we se wiwe, bakanagira ko bamusaba ngo ko yorondera ukuntu agerageza kumurondera kugira King James we ubwiwe amwibwirire ko yoba ari se canke atari we, kugira yumve ituze mu mutima. Uyu muhungu nawe nyene afise impano yo kuririmba nka se, kandi akaba yakuze ngo afana cane King James, naho ivyo gusa nawe bitari bwatangure kuvugwa cane. Didier Kuradusenge
yavutse itariki 7 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2004. Akaba asanzwe nawe nyene afise umuhamagaro wo kuririmba, kuko ugerageje kumubaza abishura ati na Jenzo Umusani. Didier Koradusenge yaramaze gufata intumbero yo kuba umuririmbyi nka King James, kuko ugiye ukaraba imvugo ziwe no kuririmba, intambuko yiwe no kuririmba, imyambarire yiwe no kuririmba, uko yifata kose ivyo yigira byose nigenza nk'umuririmbyi. Kanatsinda ugiye kuri YouTube umusangaho nka K3, kuri TikTok yitwa King James Muto, King James Muto, kuri YouTube yitwa K3, kandi aramaze gusohora indirimbo ziwe bwite. Inyuma yaho benshi bamumenye asubiraga indirimbo za King James, ariwe byo bavyitwa ko ari se wiwe, naho King James atarashima kugira ico bivuzeko. Aramaze gusohora indirimbo nk'iyitwa Melissa, iyo ni yiwe bwite. Hariho n'iyindi yasohoye yitwa Uno, nayo nyene ni yiwe bwite, n'izindi nyinshi. Hama tukaba turangije tubashimira mwe mudahengeshanya gushigikira no gukurikirana imbonesha kure yanyu Fleury TV. Mubandanye mu partager, mugira share, mugira commentaire, mugira subscribe canke s'abone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, hanyuma ibintu bibandanye bigenda neza.